maro nakufisi ukajya wari kukamarira nyuko wawe simba n'umuboyi wawe ububuze umuboyi akuvomera amazi ingene gasha bona uzoyavoma kubera ntararonka umuboyi uzogenda uyiyo ni sawa hinga mbere suka yandiza kogera kenoga dushe ngiye kogera mu kigura bumaremare usanzeyo ndagufyura nanje ayo maso ndayamotsa wewe nanje ndakwereka wewe kuko iyo wiga ndavye amafaranga ndakubwire ntakubesha ndaza amafaranga natanze umuvyeyi aragoye aha nagutonora hamwe usigarura vuga jewe ndavye amafaranga natanze ndakubwira wavuga utego naravyaye wavuga uti naravyaye bari nagukoreye yamaze kugukosora nta soni yonda gukosoza nabi we muntu kweri yonda gukosoza nabi wavuga ngo naravyaye sabara kwisisi nari yagukurikirana bakavumwa wewe uvuze ngo ashaka kunyegera yego nukuri oya sishobora kurota no kugira ngo nisonera kandi zikora umugenzi ndabizi aho rero wampungo wambuswa namukora naramuwo rose amafaranga ya mpa rero yari mahoro ni sawa sawa yego henane Nitwangura umunyeshuri ukambara kujya nibyiza. Icyati ifise ikiremo. Ntiwaravye igikwembe naco. Nakibona kijya. Kirabariri hagati. Ubwo nibwo buzima nasi. Hakwitwa ngo nkurikirana amashuri nkamenuko. Yafu mu bihera. Ariko je mugabo bajya abantu kweri naho barenganye umengo bariko baramvuga. Sha. Ntangorane. Acha bintwaye. Ona yambaye akajipo. Bimwe vy'aba mama bahariya mu mitumba. Simikonye gucyanye ruzunguruzanya mbashira nk'umukara. Reka mugabo. Na wewe naho wambaye mwene izo jipo ngufi. Izo ntizigwezweho. Na urankemesha kabisa naho umugenzi. Nawe nubizi kukingiza. Oya nuko kwambara udupataro je ndafise udupataro nzogutiza. Nibona nambaye isambu uyu munsi. Ukaca wambara n'udupira hamwe werekana mwenaha. Ucushitura abantu kushaka. Kacitangura kugenda rero inzara ugasanza. Kandi kiza genda. Ukagenda ugororoka neza gutya ayi. Bashi ariko kubyukuri je ndabona uzonyize ukomeye. Ninyigisho ntuvuge no gupfa kwinjira mu irigara utazi nakiye. Urabona iyi telefone n'umuntu yayimpaye. Muri kukadoni. Mbwira umuntu azoguhamwe n'iyi telefone uko imeze guto. Ubona yo guha telefone. Hari umuntu yo guha telefone. Yasha ndafise wanyemereye wayinyemereye. Mari kandi ndazategeza. None wogira telefone wambaye gutyo. Acha mindu. Uyisokoroye no mu bantu. Ndazi woje basigara baratwenga. Oya bategerezwa gutwenga. Cyangwa na wewe mukuritaba ugira kuki. Oya. Byose bitohindura ubunyaganyaga. Oya ndakurahiye butakuhera bwo. Hindura iryo nibara. Ihageze yatanguye kubungwa. Mutuhe. Ya. Bite? Ni sawa. Ewe sha umbaye kure. Oya Shikure. Ni sawa tuba tugwanye mu nda. Nta kibazo. None sawa no. Ni sawa? Ejo narifuje koza ngaha. Ndiwaje. Oya twavuganye uyu munsi. Twavuganye uyu munsi? Yego. Nubona vyibagiye bigenze gute? Ngira wari wanyoye. Wilson. Cha. Kwa muzima? Hewe. Cha. Nari nagombye. Kugwa akantu kamwe nagu. Nifuje ko nogu. Nanje nico kinzanye. Hanyuma uraje ko ntagenda n'amaguru mpa amahera y'itike ndaje ko tudasubira kubonana. Nta ngorane. Yego. None ko muhaye. Oya nta ngorane mari ni gwanje. Akira. Hanyuma mu bisanzwe nzokwima ico ntafise. Sawa. Uze kuhaca araza kumpa facture y'ibyo zoba wafashe. Yego hanyuma uwo nawe. Uyu nta ngorane. Mubwire hamwe ntagusanzeho. Hanyuma uyu ubonye aje
ibyo azokwaka byose urazohora umuha hanyuma uca ubyandika ku rupapuro ibyo umuhaye hanyuma rero nyarupapuro uca urumuha aba ari wasinya okay Kanyanga ni wewe ni wewe Ni jewe Sokurazi nakukeneye akantu Lemete kan Kame kweli narakubwiye ko atashizobora turi kumwe Hanje ndiko ndabizi ne aka kantu ubona hariya kwishiro ari ku karongo Akani gwanje Ndabizi kana kantu karasana ko umukobwa araho yarambwira ngo yenga nkakawo karo none yamwe ndakarose warufise umugenzi yahora agira aka anyishima mbwira ngo yenga nkakawo gakura urabona rero je nariyumviriye ibintu byo tworohera kugira tuzohore duhura bitagoranye yego aha rumva ndaguhaye simizo cha witaba bucuza nivyo oya aha anje kintu kizokunkura achonse mahoro kanje mahoro amakuru nta makuru yanje ahubwo ndakurose nayo ndagukeneye wanyifuza gose je nakwifuza gose kandi no mpera je no gusanze aho ngundonderera iki ngomba ndakubaza yego uhereye imitumbi igera uzunguru kuko ndavuga ko kanyange jewe mfise inda wabikura ku none ngaho ntandugira ubu aho uca hose ntiwiyambaza amapataro nguri umunyashuri nuko wayabuze bose bavuga ko ufite uganije ahubwo nubivuga nugeje byumva ndiko ndavyumva uko nyakubarire nimba ari yowe wanteye utata kwimva wari gutesa umuntu ndakubwire si jewe jenyene oya ni wewe icyo wamenya cyo ni wewe narumvise uremera cyangwa uzakureka kwemera nakwiyambaza mu mapataro aho uca hose basha barabizi neza barabizi kandi ukuvyumva niko naje ahubwo urabizi vuga uti ndabizi neza kwifira uja ukindira kuri jewe ndavyumva ukuratwara uko numve ndakubarire umbwire ndakubarira wewe urajya umumva kirekibamba twariza patara zawe jya wumve nuko waziboze wabona nayo matambara wo kwambara ipantaro ibintu bizaguhinyukana yego tuzobirindira ukabura kutadaragiza ubwari ubuguru ari unteye amagogwa ndakubwira ntakubesha amagogwa ndiko ndabona kubera wewe tuzohigura ntiwere kuzivyari bishatsi utamagogwa urayabona ibishatsi ubikure uragakuka amaso turabizo ntetere ubona wotekerera mu muriro ahubwo ufutse uroga wewe gahe nikakuje kariyaba nikaca kwibagiye ikivuga jeho nukuri kuntera amagogwa n'abarutsinzi nikakuje kangahe none wewe aho witeze kuzohava uvyara wewe uvyara ku mugabo w'iwanje baraba ukuntu umeze ivyo vyose birahenda wumiriwe nk'ubwo mbona twumye twese fata inzira ugende twumye twese ndakubwira ntakubesha nangwa tuzohigura ukamufata ipfu ya hano menga harafutse bon barman jewe ngaha hano mumenga ndorenge ari wa musteri oya dufise biyeri gusa kiye Taniyeri bibi. Ariko iyi tablette je sindashaka. Nta kibazo turaza imeza. Tamezi hari ndashobora kwigira hanze. Oya ayo mahera je ntiyonja. Inje ndayikuwe. None wari warindiriye. Oya yari nsanzwe hanaguwe. Imeze neza cyane. Cyane cyo binyobwa banga. Bo. Hanyuma umutima w'iwanje. Je ntukiri iwanje. Se uri muri wewe. Go hasi.
urufunguzo rwawe rwarashaje oya rurakomeshe waya rurakomeye akaya gukeza alasante jewe ndagukunda n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'ibyiyumviro byanje byose amina ubu utari ko muvuga bitari ku mutima biri ku mutima nakubwiye yuko umutima we wanje usigaye uri muri wewe jewe ni wambyarira umwana nukuri ndakwemereye yuko ataco ntazoguha yego nukuri byari imana nzokwemera ubwa mbere ho mbanze ndakugurira urupangu rumeze neza hamwe ata kintu na kimwe uzobura ubu utari kuribeshera ko nukuri yego ubona bizoshoboka nta kibazo kuko urazi igituma ndiko ndiyumviye je mfise imodokari mfise ibyo ncuruza byinshi magazini zibiri mfise n'ibintu inka ibiki ibyo byose kubona mfise umuntu yitwa ngo ni umugore akaba uwo mugore atarabyara n'umwana n'umwe nicyo gituma ndiko ndakwemerera ko niwambyarira umwana ko nzorinda kuguha ibyo wifuza byose habesha umuntu w'umuhimbira atagira icyo atanga barumeni hewe nta nyama ziriho oya mugana gukomandira ibiyeri byawe birashushe yego urabona n'akazuba karaka amusiteri nta ziriho oya ntacyo mfise twimuke kera nigushoha numva ngahashushe bo amafaranga ni mu kihariya kuri iriya nzu sawa uracuza ndakuriye izo nzoga no ndemeye agahatabasi ibintu biraho umugabo anyemereye jewe nzobironka gute inda nemeye ko nzotwara ubwa mbere narayitwaye ndayikorora umuganga nawe ati noneho ntuzosubira kubyara none ga yemwe ibyo bintu nzobironka gute mugabo ntacyo ajya sindi uwo mwana nzoraba uko nzobigenza urupangu n'imodoka ndabigishe oya ngiye kurondera ukuntu nzobigenza mpaka byose ndabimukureko